narambaye impeta nambarira kugira mwabonye kuri Zoom kandi natwe twayiboneye ku bandi nibaza ko ntabwo vyari kugera hariya ku buryo ubona umuhungu ariko aravuga amajambo kuri Zoom nanje nkavyemera kandi twavyumvikanye imiryango yavyumvikanye jere novuga ko ico ndabasezerana ni mariage ibisigaye vy'inzitizi zacu kuko nta nico nibaza ko atani cyo mwohindura nubwo mwozimenye ko basengera ayi n'ibintu bisa amasengesho mugabo bikaba na ngombwa kuri ndirigiye wow asha tumeze nabi urasubiye za comedy turaremze kwe Alice ngo ararembye basha katika safari hii kuna majaribu katika safari hii kuna vikwazo katika safari hii kuna majaribu nishike mkono baba hari impamvu zabonetse zatumye uyu munsi mariage taraba nibaza ko jewe nawe hari ivyo tuba tuko turarondera hari ivyo umungu ariko ararondera bituma umunsi atarashika ngaha rero na mahoro menshi bibonetse bivanye n'ahari uyu munsi bigakunda kwaza hano mu Burundi nibaza ko mariage muzica mubona invitation kandi nivuga cyane tuko turabisengera ibintu mu nzira nziza. Wow, nakaye kajambo ubwira sheri wawe ya ego Hello bakunzi ba Yagatech TV, ni Irako Design agarutse ku yindi vibe. Hanyuma ndanezerewe cyane gusubira gukorana ikiganiro muri ko muratwihweza. Muri kano kanya rero turafise umutumira dasanzwe. Ariko imbere yuko ndamwakira nizere ko muri amahoro kandi aho muri hose ndabaramukije abari mu gihugu ciza cacu c'u Burundi abari nyuma yacu ndabara ngo big up sana kuba mudukwirikirana biratunezereza cyane. Rero uwo mutumire nabazaniye n'uwo ngira muramubona cyane gose ananga mu Giswahili bavuga nanga arasayangana ni Alice kuva muri Mutima Comedy Team akaba yashitse rero muri studio za Yagatech TV. Numunezero mwinshi udasanzwe kuri TV yacu kwakira umuntu w'icamamare nk'uyu umuntu yamenyekanye cyane muri byinshi cyane. Turanezerewe cyane kwakira Alice comedian. Alice kazi murakoze ramutse abakunzi ba Yagatech TV. Ndabaramukije mwese ndabashimira cyane ko mwatwimviriye ko kugira ngo tuzano tuganire n'iby'agaciro kakomeye. Wow, yes, urakoze kuturamutsa kandi nizera yuko tugiye kugiranira umwanya mwiza cyane kandi dasanzwe. Ego twakubonye muri comedy, twakubonye muri gospel, naco twava tugishikako. Twakubonye mu bikorwa bitandukanye uduseruka ukorana amakorabo n'abana bariya mbega muri no entertainment n'ayahema challenge wahuye nayo mbega ngo tuyagira buno buzima gute mu mwanya muto y'icane imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina. Ku ruhande rwa comedy ni novuga ko nahuye n'ama challenge menshi atandukanye ariko ntivyanciye intege. Abaye umukobwa ngira ngo nashize amanga kuko nabitanguye muri bake ba mbere nivuga ko ndi mu ba mbere batanguye. Nawe muri ibibazo bitandukanye ndibuka ko ico gihe eglise aho nasengera baranampagaritse babonye ntanguye kwinjira muri comedy barampagarika ariko plus nagenda muri buno buzima kuko twigira abo tutari kugira ngo dutange message y'ubuzima tuba tubayemo. Bo utaraja kure baraguhagaritse nyene
udasubira gukora ibikorwa canke barakwirukana muri eglise complètement antwa nta muntu wokwirukana muri eglise ngo ndusuye kwinjira bampagaritse muri chorale kuko de louange nari ndimwo ariko namajambo yari twabona abakristo bambonye muri za comedy niho twari tugitangura mu kibano kunyita amazina bashaka kumva bonye uko bovyumva mukubwa w'ikirara iki ariko nibaza ko uyu musi siko bikimeze nizo challenge nagenda ahura nazo nyinshi n'abantu kumpa image ntarimo ndakaze mfise amanyama ibintu nyene urishira soni ariko nibaza ko ubu bimeze neza ni Alice navuze kuva mu ntango akora cane tona numukobwa yitaho igikorwa akigeze ko akorana umwete wose mbega kijya gihe ukina ijya comedy turabona nk'ijya comedy usezera mutima usezera mutima muri chambre nimba wagomba uje kugira mariage gusezera umu ex gusezera umu ex ijya comedy yaravuzwe cyane nibaza sinzi yuko ariyo yatumye no muri eglise urimo baguhagurukira mbega muri ijya chambre ko tubona mwari babiri none abantu baca babivuga gute biya bintu biba bimeze gute kugira utange n'umuco kwa nawe bigifita kangonongono kuko byarabaye nyene ntiyari comedy twaba twari babiri gute amakamera nayo yari ifiswe nayo mashaka kuyidispoza twanibaza ko message zose dutanga muri iriya team tuko utanga message abantu babamo nizibari inyigisho ntiyari niyo mbere ni comedy tweze ukina njanye na mutima muri ghetto abura urufunguruzo arondera rubura comedy niyo yatumye aho kumagarirwa muri eglise kandi yari nambe donc niho tugitangura comedy rero ni uvuga nyine turabona ingene untesheje umwanya nanije nani wamaze gwa kakanya wamaze gusha ni yari ya comedy kajya kantu vraiment uravye neza na muri ya comedy vraiment naje natwenza mbwiye kajya kana mvuga ko twatse kutanga inyigisho kamera ibifise umuntu haba hari n'abandi bantu nibaza ko nta muntu nibaza ko akiyumvira ivyo bintu kuko akazi kamaze no kubwira ni kenshi abakinya filme ni benshi kandi babasanze bakorana n'abakristo nibaza ko rero si jewe nyene umunsi twaratahuye akazi ico kavuga nuko turiko dutanga inyigisho nizere ko Alice ariko araha umuco bakunzi bacu afite ikibazo muraza kumubaza muri comment none kugira tuve kuri ico kintu c'amasiraga umuntu ahura nayo nk'umukobwa muri entertainment ni kihe ni donc umukobwa yoba agomba kwinjira muri ico kintu nizihe manuro wo muha ni giki wo mufasha kugira yumve yuko yokomera yumve yuko yokwinjira atabwo bafise icambere nakazi cyambere nakazi kandi umunsi nibaza ko bitameze nko byari bimeze ejo haheze nimba twarabacira inzira ugomba kumenya ico ngiye gukora n'igiki ikintu kigufashe uko ugifashe niko kikubera ufashe bifashe kora nk'akazi ariko ugiye mu zindi nzira naho urashaka kuhakomerekera sawa ugambere bwo no gukomera kuba akazi ukora kwitwara neza nk'umwana w'umukobwa kuko dutegeza guhura na challenge zitandukanye neza bahungu wewe urondera iki uja hehe wifuza gushika he ibisigaye nibaza ko buke usanga wabaye ico wagomba kuba. Yes, merci. Ndizera yuko hariho ibintu Alice ariko aravuga biza kubafasha ndetse muraza kutubwira muri comment. Turabona muri team Mutima tuca twumva mu izina Mutima. Mbega Mutima avuze iki kuri wewe mwamenyanye gute ubu muzi gute mbega muri summary Mutima kino gihe bimeze gute ko tumubona mu bikorwa mbega waracaboneka hariya muri team ya Mutima comedy aracarimwo bimeze gute donc Mutima mutubwire wowe ku ruhande rwawo kumutsi. Mutima ndamwubaha cyane Mutima n'umunyakazi Mutima navuga ko yambereye ikiraro muri buno buzima kugira ngo menyekane canke ngire identité fise umunsi habaye kubwa Mutima yafashije byinshi yambereye ikitegerezo ciza
no muvuga ko vyinshi ariko icyo mvuga cyane kuri mutima n'umukozi ndamwubaha rero cyane nk'umubosi wanje hama kugira ngo uyu munsi abatari ko araboneka cyane nibaza ko afise umwanya mutoyi hari ibindi vyinshi yagiyemo vy'uburimyi n'iki bimutwara umwanya mugabo ukumutubaza ngo ntagikinana kigira iki na kigira iki nibaza ko umwanya ni waboneka twashaka gusura kumubona mu bikorwa ariko vraiment gushika n'uyu munsi n'impamvu bumva tukitwa team umutima turi kumwe nawe none ari ukiri ngaho nyene Jenny uwovuga yuko umutima yabahenze ntiyoba yihenze yaduhenze par exemple none kubera iki wo tumubona kuri terrain y'ibikorwa abafanzi ba team umutima bari biteze ko namwe muba muri kumwe nawe mbega hari kibazo gihari canyo byari kuboneka gute bijya bikorwa byo kwimbura nk'igihe umukuru w'igihugu amugendera twe twari tuzi ko na team umutima ibihari mbega bimeze gute kugira mushigikire ko wumva umukunda umwubaha kubera iki tutababonye namwe muri gusarura nk'abari muri team umutima none bijya bikorwa ni vya team umutima canke ni vya mutima oya ni vya mutima nane mva timu hamaze kuza mu muraza mukamushigikira paske ndazarura kuimbura ibiraya nk'umuntu ashigikiye ibikorwa by'uwo bari kumwe nane nk'ubu nimba ntazi kuimbura ibiraya noca umbo warukeneye tubone tuko turarima ibiraya jewe sinzi kuri kurantahura ndiko mvuga kino kintu gute mutagiye kumushigikira mu ijambo rimwe bo hari umwanya wa mutima hari umwanya wa timu mutima hari umwanya w'umuryango wa mutima mutima ni serugo w'umuryango kanaka sawa hariho umwanya w'akazi n'umwanya wo kuburi ufite inshingano ziwawe zindi ugomba gukora tugomba twinjire muri kote ya gospel mbega byatanguye gute gospel byaje gute kugira Alice tumubone cyane kuko urubugu tuko turakubona ko ni gospel nimba ntabeshe mbega bimeze gute wavyinjiyemo gute ubifatanya gute na comedy mbega ntiwaba wagize ubwoba ko muri eglise baguhagaritse ukavuga ati reka ubu umanze nkwepe gatoyi bimeze gute gospel we wivuze iki kuri wewe muri kano kanya kuko turayikubonamo cyane gospel nibaza ko ni umwanya wanashima ndutisha cyane na comedy kandi nacyo gikorwa natanguye nakuze ndirimba nyuma yo kuririmba nibaza ko album ya mbere nahise ku mugaragaro 2015 na TV online hari bwabe menshi amateleviziyo za radio yari menshi rero nico gikorwa natanguye ariko ndananirwa bwa buryo support iki camenya na rena mutima caninjira muri comedy cyaziramenyekanisha cyasanga ari abantu bitayeho cyane comedy uburirimbyi ucumenga sindi umuririmbyi ariko nagumye ndabikora muri eglise ahubwo ndabigarutsemwo ubu kugira ngo abantu bamenye ko sanzwe ndi n'umuririmbyi uratubwiye yuko hari ibikorwa bya gospel ukora tugomba uducishirize ko nyene aga challenge kindirimbo wumva ati abakunzi banje ndabatanga danke kuko turakeneye ko dukorera ukora nyene mu gahogo ukaduha iyo ndirimbo nyene ya juste a cappella. Okay. Kaze. Nishike mkono nisianguke baba, nishike mkono nisianguke baba, niongoze katika safari zako za kwenda mbinguni, niongoze katika safari zako za kwenda mbinguni. Katika safari hii kuna majaribu, katika safari hii kuna vikwazo, katika safari hii kuna majaribu. Nishike mkono, nishike mkono baba, nishike mkono, nishike mkono yawe. Wewe ni mchungaji mwema kwangu, sitapungukiwa na kitu. Kongo lako na fimbo yako kaniongoza vema.
wow bagenzi amashi yanje je ndayatanze asha thank Kwa? you urazi kuririmba bigeze hiyo Galisi my goodness navyo nzi je numvise ibintu vya mukono nishike none ku bantu tutazi igiswahili kugira tubandanye iyo ndirimbo isigura iki nayikunda Imana ko mfata ukuboko muri no rugendo muri no rugendo umuntu ahorana vyinshi nambara ni nyinshi ibibazo ni vyinshi ariko ndavuga ngo inyobo zawe nibuhiri bwawe nivyo vyonyene bimbera inzira nibaza ko ari ivyo okay no kuvuga ni sigo yakuko nyene ariko nayirimvye okay merci turabona Alice yambikwa impeta ya dote ni dote yavugishije nanzi ko udahapfa bivuga iyo turiko turaraba mu comment abana bariya sinzi kubona ko duheruka gushira kikiganiro ca mutima ya rero abantu barabajije ibi nabiriya nawe baragushikira rero twaranezerewe cyane nawe ko wadufashije ugashika hano mutima twaramuronde ariko kubera ibikorwa byinshi byahevuye bigorana rero turabariza n'abantu kugira nawe utanga umuco ya rero ico kintu kuba nari ndakizanye twaguma mu gitange k'umuco mbega dote vyahereye hehe twitege kuko dote ibaye mariage irahaba bega yari base canke bimeze gute turananera films atugirira base we nawe byagenze gute kuri ya guys je nta dote nagize yari demande bon ntihari base ariko yari demande narambaye impeta narambarira kugira mwabonye kuri Zoom kandi natwe twayiboneye ku bandi nibaza ko ntabwo vyari kugera hariya ku buryo ubona umuhungu ariko aravuga amajambo kuri Zoom nanje nkavyemera kandi twavyumvikanye imiryango yavyumvikanye rero no kuri ni ntabwo nta doti iraba doti baye vraiment nibaza ko mwese muzeyemenya kandi n'abakunzi bayagate kuzobatumira okay urumva bararosa umuco none ku bantu bavuga ko wewe wagabanije comedy kubera urya muhungu yakugiriye demande bimeze gute araguha umwidegemvyo avuze iki muri kino gisata cawe ko abantu umengo bagomba kubimyinjizamo Shanda namushimira cyane kuko muri bana bakobwa hari n'abantu babuze abagabo kubera ko umuhungu arashaka gukunda kuboneye kuri muri comedy yakubonye muri salon yicaye muhira ariko mwana akunda kugira tutahevye bijya tu bandanyana kandi umukobwa arashaka kuvuga ati nanje ntavyo mpeba ugasanga urahomvye iki umugabo wewe vraiment nibaza ko no musi mukimbona icakora gusa notangira umuco hariho comedy ntagikina ntizifatiye ku muhungu gusa zirafatiye no kuba muri eglise kuba mpagara imbere y'abantu benshi nk'umukozi w'Imana kuba n'umuryango wiwe kuko nawe ari n'umuryango ava mu bakozi b'Imana rero sintifatiye kuri we vraiment ariko nanje ubwanje iyo nserutse kuririmba ahantu turashobora gukora ibintu ugasanga abantu tuko tubasigamwo ayandi majambo rero nibaza ko narazikinya nyinshi zo mu gitanda zo kwitwa amazina atari meza bya bitutsi bigize iki kandi of course ndaye mu kazi mugabo uyu munsi nk'umuririmbyi niyemeje gusubira gukora gospel nk'umukozi w'Imana hari ibintu byo tuma ncafura bigatuma abantu bancira imanza zitandukanye rero ivyo kubereka naco bitwaye si kubwo umuhungu ahubwo ni kubwo nanje iconje none kamvuga umusheri wawe hamwe yo kwankira ati ntusubire muri comedy urumva wo vyemera ntavyo aranyankira uretse ko nawe nyene yambwiye ati hariho script ugomba kuraba ukuntu kunuko kandi waravyemeye wow nakaye kajambo ubwira sheri wawe ego ko kumushimira kuko ndumva ariko uramutaka kandi uranezerewe nakaye kajambo wamubwiye asaba kumutaka na oya na bo kandi uravyemerewe warabishize no kuri rezo social ako nakubwa ibintu vyinshi ico wondi kuri eglise umva ko buri muririmbyi ukavanga nibindi erega amajambo tuba tubwirwa turayumva kandi niya dukomeza cyangwa akadusaba ko twohindura bimwe kubwiza impamvu rero kubera gushyuzana ngo shiri wawe bo kubera
hari abantu benshi bankiwe kubandanya ibintu vya entertainment cyane amanda kamubwira namanda yimubwiye no umuhira nayimubwiye turiko turavugana kuri telefone twari tuguhaye amahirwe rero naya kucuza na mafyeri menshi kwe oya kamubwire kuko nawe azoraba kino kiganiro basi binakwinginze nzobikata ndafise isoni Yawe ndiko ndacting okay ngira vyigirishe basi Nikoma bon ndamushimira kubwo ikizere yangiriye kugira ngo wizegwe ukora kano kazi biragoye ariko uyu munsi kubona mva muhira kubona nje hano mu kiganiro uko yamaye uruhusha arabizi kigira kandi ahantu hose mbandi muri kano kazi ababizi rero aranshigikiye haba muri comedy canke haba mu ndirimbo aranshigikiye kubona ampa umwanya wonyene wo kubikora nuko anshigikiye kandi ndamushimira cyane kandi kubera ko hari abakobwa benshi bitakunze ndamushimira cyane vraiment no kuri ku rukundo anyereka abo nanje nuko I love you nako rero twari twiteze yes nagomba rero ndakubaze kuri kino kintu ko mwamaze kutubwira kurya musheri wawe nivyo si base si ububeshi si prank none nikico twemeza ko atari prank ko tutabona mariage baraguteye indobo tubwire tubeho tubizi yuko bimeze gute je nibaza ko nta nubwo vyo bari kwitwa indobo buryo umuntu amaze gukura abayahuye na vyinshi ariko kuvyerekeye n'urukundo sinovuga ngo nukumeba ahubwo hari impamvu hari impamvu zabonetse zatumye uyu munsi Mariage taraba nibaza ko jewe nawe hari ivyo tuba turiko turarondera hari ivyo umugabo ariko ararondera bituma umunsi atarashika ngaha rero na mahoro menshi bibonetse bivanye n'ahari uyu munsi bigakunda kwaza hano mu Burundi nibaza ko Mariage muzuca mubona invitation kandi nivuga cyane turiko turabisengera biri mu nzira nziza none nimba atari banga kurya bavugana mu diaspora mu buziki n'iki gituma ataza nimba atari banga nibihe bintu bibabereye nk'inzitizi jere novuga ko ico ndabasezerana ni mariage ibisigaye vy'inzitizi zacu kuko nta nico nibaza ko atani nico mwohindura nubwo mwozimenye ko basengera hari n'ibintu bisamasengesho mugabo bikabana ngombwa kuri ndirigiye igihe naco hajya kirakomeye nico kini gikomeye cyane ariko namahoro tumeze neza umwanya n'umwanya birashobora kubona tutavyiteze twitege mariage cyane umunsi ico kintu cyasobanutse vraiment nawo nyene se bazorotajaho nokuri nokuvuga igishika kirahari vraiment asha tumeze nabi urasubiye za comedy turaremze kwe Alice ngo ararembye bashasha nukuraba Imana imukorera umuti ariko twizere ko Imana ibirimwo kuko hari indirimbo ivuga ngo iyakoze biriya nibisigaye izobikora nimba wewe waravugwa nabi nabandi ariko ukabona umuntu araje aragushima kandi is handsome hey is a handsome one asha ego vraiment none ukunda iki kuri we Nigikundi ki kumusheri wawe oya muravye andeze ivyo ugomba uvuge oya morale muraza kuyivuga na physiquement oya bari boni myiza bro kwanje ni myiza wa mukompara na jewe oya umwe atoya kumukompara nawe gusa aho nyene nikosa asharantenze basha jewe okay ari sura duteye inkuru cyane oya nakubajije nyene wumvise nivyo nakunda nivyo nakunda uciye hayo cyari nta umwegera nawe bibaza umugabo uhisemo mu bagabo bose uribaza ko ari abantu benshi bandaraze vraiment ego vraiment si benshi asha nubu bararindira muri commentaire barasaba nimero barashasaba ati duhe nimero ya Alice none ko atamu
sinkibona simbona abandi simbona ubona nde sasa we want to know his name ndabinginze basha no kuri ndabinginze mazi ko dukundana n'akazina kiwe nako yitwa gute yitwa gute yitwa John yitwa John gusa nikakunda ukunda mugabo sigyo zina yo kuri statut ukunda kumwita ndamwita amazina menshi meza yose nayiwe rimwe bana ndakwinginze wajesha tubwire rimwe yakunkwegera tukene John aryoherwe atangure kuvuga mu ndimi yabaruzi ndi babibonye ko atashobora no kuvuga what ni umuntu nyatagomba kunyereka ko ibintu nyene ya ngera cyibaza ko no kwishima